Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze imitima yanyu. Ndabahaye ikaze ku buzima bw'umukristo ubugira kandi. Nijewe nyene kaze Obera tuvugana kandi uyu munsi ndanezerewe kubona ngiye kubayagisha nicaye mu kibanza nk'iki. Ntivyari kamenyere ariko murabona ibindi imbere ko turi mu kibanza cyo kudandaza. Mu ncamake ngaha nta muntu yoshobora kurengana ngaha hama acambwira ngo nkumuceri canke ibiharage atampaye amahera. Nanje kingiye kubaganiriza nk'abantu tumaze iminsi tuganira ku cari cyo ukwizera. Ngiye kubabwira yuko ukwizera gushobora kugireranwa n'amahera mw'isi y'impemu. Mwishimikije umurongo w'ijambo ry'Imana uri mu Baheburayo igice ca 11 umurongo wa 6 haravuga ngo kandi uwizera ntibishobora kwahimbara Imana kuko uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho igahimpera abayirondera. Burya ibintu bituma abantu basenga ni byinshi, ibintu bituma umuntu ashobora kwegera Imana ni byinshi, ariko icyo navuga ni kimwe nuko twese twegera Imana twizeye kwishurwa kubona inyishu y'ivyo twagiye gusengera. Ariko ngaha bavuze ngo uwegera Imana wese akwiye kwiyegera yizeye kwiriho, no kuvuga ukwizera. Umuntu akwiye kuja gusenga Imana atwaye kwizera, umuntu akwiye gusenga umutwaro wiwe atwaye kwizera, umuntu akwiye kuja mu isoko y'impemu atwaye kwizera. Novuga yuko iyo tugiye gusenga cyangwa iyo umuntu asenga niyo soko y'impemu ndiko ndavuga, no kuvuga umuntu abagiye imbere y'Imana akeneye icyo asengera. Hana yigeze kuja imbere y'Imana akeneye umwana, no kuvuga yagiye mu isoko y'impemu akeneye umwana, yasenga akeneye umwana, yegera Imana akeneye umwana. Byari bikwiye rero ko ajana kwizera, kandi kubera yakujanye yavanye umwana w'umuhungu. Ukwizera nacyo kutubwira kwatira ibyo twipfuza. Nawe ashitse imbere y'Imana yaratuye ababwira Imana ati Mana niwe umwana w'umuhungu. Uko no kwizera, kuko kwizera kutubwira ngo nitwature. Nawe rero uri kurandaba nimba ufise kwizera, atura icyo ukeneye ucature. Burya finalite yo kwizera no kwatura ibyo wizera ukabibamwo ukabigenderamo. Rero nagomba kubabwira nti iyo musenga mugende mutwaye kwizera, ukwizera kugiriranwa n'amafaranga, kuko hano mu isoko umuntu aje azazanye amafaranga agasuma agatanga ibyo akeneye. Rero ijambo ry'Imana bivuze ngo kuko abegera Imana bose bakwiye kwizera kwiriho kandi igahimpera abayirondera. Niba uje gusenga wame utanga isengesho ryawe ufise kwizera, wizere ko iyo usenga iriho kandi ko yumva ivyisabwa kandi ko ishobora guhimpera abayirondera. Ndabashimiye mwese muriko murankurikirana. Iki ni kimwe tuganiriye muri byinshi, twagiye tuvugana yuko ukwizera ari ikintu cy'ikimazi ariko kuduhuza n'Imana. Noneho rero none umurongo cyitubwira yuko abantu batizera badashobora kuyihimbara na gatoya. None wowe witahuye yuko ukwizera kugireranwa n'amafaranga? Irega ni n'amafaranga, niyo mahera yo mu misi y'impemu, niyo tujana imbere y'Imana. Burya ibintu byose byo mu Mana twarabihawe. Mbere Imana tubwira ngo twitwararike iby'ubwami bw'Imana, ibindi tuvuga ni inyongera. Ni ukuvuga twarabihawe muri Kristo Yesu, ariko kugira ngo bigushikire ubironke utegereza kubiha ukoresheje ukwizera. Ndabashimiye mwese muriko murankurikirana, mu wacu Yesu Kristo abaheze.